Kazoza FM, be your own boss. Rero none muza kubigenza gute? Bamwe murabimenyereye nukuvuga muratwakura. Muratwakura hanyuma mukatubwira muti jewe nifuza umwigeme ameze uko canke nifuza umutifa ameze uko nuko mukamucapa nyene mukavuga uko mwifuza ingene ameze. Nukuvuga rero iyo hagize uca ahamagara akavuga ati jewe urya muntu yahamagaye naka numvise vraiment ivyo yavuze byose ndabikwije. Ati kubw'ivyo je nashaka yuko mwoduhuza. Atubona rondera Ego tuca tubahuza. Tumaze kubahuza tubahuza ngaha muravugana mu kiringo kingana n'umunota umwe. Umunota umwe mu muriko muravugira kuri Kazoza FM. Niba yabahuje hanyuma mwumvise mwobandanya inbox ukwanyu tugaheza tukabahereza amanimero mukabandanya. Bikunze tuba dukeneye intahe zanyu. Vyanse naho nyene vyanse naho nyene ntimutinye kutubwira. Ni vyiza ko mutubwira aho mugeze kugira ngo tumenye ibintu vyanyu uko vyifashe. Naho ko ushobora kubandanya yandi mahirwe. Ego. Reka nk'ubu tuce dukeza bitwa ba Benigne na Eric abo bari kumwe nabambere twatangaye guhuza kandi bari kumwe n'ubu. Gira barashobora no kuza kuduhamagara muri kino kiganiro akatubwira ati muri kino gihe byifashe neza. Muti none mutwumviriza gute? Ukuntu mutwumviriza ni kwijana na 3 n'ibice bitatu. Canke kuri Facebook. Kuri Facebook naho nyene turi live. Mutubona ni bere ntimwomubona ukuntu yaberewe arabiteguriye hanyuma yabambariye kavati. Ego mukutwakuranaho mukoresha inimero izi tugira tubabwire. Iyi tuguma tubabwire mushobora gukoresha kuri WhatsApp canke naho apeli sanzwe. 72 23 23 23 72 23 23 23. Hanyuma murashobora kandi no kutwakura muciye kuri 62 24 24 24. Aho rero kuri ivyo bijanye no gusaba umushushu nta message iri mwomeza. Oya. Urahamagara. Uwa mbere yamaze no gushika ku murongo raje ni kwanyeretse. Allo. Allo. Mahoro. Uwo twakuye ninde? Aridi kumusaga. Aridi kumusaga n'amahoro. Ego n'amahoro jewe. Je nkundo muri kumwe ubona gute no muronka? Ni yeshurire sima bimza kuba Ego je nkunda iriyere vem allo. Yo umirize kuko ndayiriyere rero si hari. None. Ego. Naho wowe ukunda iriyere. Wowe nawe ukunda iriyere. Uravuga ati jewe mezuku ukavuga kujya ubigenza ku bandi kugira ngo nawe yumve yuko kabisa. Ego niyaba nawe ashaka ufise character nkizi wawe aza kwemera acaza gutelefona avuga ati ujya muntu nanje namweme ce tubahuza. Sawa ndabaye taka wewe nyene mugabo umviriza Aridi. Ego muri kino kiganiro wewe uri umuhungu. Ego uburashobora kutubwira uti jewe umukobwa nifuza shaka umukobwa ameze uku nuku. Shaka umukobwa mugufi. Hama bandanya umviriza rero. Ego yashaka umukobwa mugufi w'inzobe. Ego kandi w'umuyisilamu. Kandi w'umuyisilamu afite nk'imyaka nka 20 gutya. 20 canke ni 3 duwe Okay. Niwe nkeneye. Nta kindi ubona uburebure wabuze umugufi. Uburebure ubugereranye kandi mugufi. Ego w'inzobe najiri mugufi. Muzaba mukoze. Urakoze cyane Aridi. Ego nanje ndabakengurukiye cyane biga cyane. Hagize uguhamagara ntureka ko nomero yanje ni nyene. Sawa raja tunga cha yandika. Ego na sawa baragize neza. Mukuru uva ko yaratubere bashaka iriyele. Atatubwiyosha no muislamu. Nanomba yari yahushije andi ahuri wahushije yeretse umuislamu arundi ku murongo. Allo ugabanya karadio kakwegereye ariko
aciye akubita cerere. Alo. aragaruka mutwereke ko ari ikintu vraiment twakure yego gira umva effort. ni 72 23 23 Canke- aba diaspora namwe yego, urumva aba diaspora turabashaka koresha WhatsApp yego hama muduhamagare kubera ko hariho abantu usanga baba bakeneye suko nyene abakeneye abashusho canke abari ino nabo nyene bakeneye aba diaspora nabo nyene niba mukeneye aba diaspora turi live. Allo Oui, ni sawa. ni sawa Umeze neza. ego Turashima ninda nawe. twakuye ari he Ni Nadine. Nadine oui Nadine mugasekebuye Yego. we vyaraciye Wa, togo nshaka umushusho. mwe na Samuel vyaranse Abe? wowe ni wowe wari kumwe na Samuel canke Hamwe nawe no wahekada. Oya je nta numwe turi kumwe nshaka umushusho. okay ushaka umeze gute Nadie ushaka umeze gute Nshaka umuhungu mwiza akijijwe. none kuri kuratwenga Yubaha Imana atari mugufi kandi atari muremure kandi afite akazi. atari mugufi kandi atari muremure Kandi apana yonse. Oya. avyibushe rero Avyibushe umva muremure kandi umva atari muremure cyane kandi atari na mugufi. Kandi afite utubiri twompi. Atirabura kandi atari n'inzobe. afise utubiri two afise imyaka nk'ingana Afite imyaka nk'ingahe 30 kuduga. 30 kuduga Eh, umuhungu mwiza atari mugufi kandi atari muremure mugaye cyambere abakijije kandi yubaha akijije. abandi bitwaje ibitabo ngo barakijije kandi badakijije ari kwinyegeza. Kandi ari nziza ahiyera. asha ihuyera hari je nibaza ko ariko arakunda no musi turi kubona ari Yesu numva ihuyera ariko arahimbaza hari yego Ewa nahimbaze cyane twese turiko turamufasha. sawa turagushimiye mu kibanza ciwe Abe? turagushimiye mu kibanza ciwe Sawa. yego Uwo rero ni mwamuro no ubu nyine ndabizi ko aca dutelefone ntabura reka tumuhamagara ntibabura rindi urukundo yawe atari ego yego ngira ngo bariko baravyumva bariko baravyumva imisore muri ko murumviriza Kazoza FM umushusho urukundo nyago pana teri Nadine pence aripfuza umuhungu umuhungu akijijwe akijijwe kandi yubaha Imana agereranye avyibushe hamafise imyaka 30 kuduga wewe wa muhungu rero uzi hari uwundi ku murongo alo ndabaramukije ndabifuriza ijoro ryiza yambu neza ninde twakuye je nitwa Itenshaka Ernest twakuye ari hehe ahantu bita kumubone ni mu Buterere ngaha muri Buterere aba nifuza ko ndondera umukobwa wo mu mizirima umukobwa wo mu mizirima ego umukobwa yugurutse azi yoshobora ibintu by'ubuzima ashoboye kudandaza ku buryo dushobora kwiyungunganya tugatera imbere Ernest yamaze kugenda ntiyatubwiye imyaka ntiyatubwiye uko asa ariko Ernest rabugaruke utubwire we Allo Ernest nituriko turumvikana why Ernest allo ntibikunze niko arakunda ko twumvikana ntiyanatubwiye nawe ingene ameze umva allo ninda twakuye Didier Kanyenyeri inde Didier Kanyenyeri Didier Kanyenyeri Diva utwakuye uri hega Diva ngaha mu Kinindo Diva wifuza umushushu nawe Allo Diva
yamaze kugenda. Oya. Alo uwundi. amapere n'igihumbi Alo baracamo. Alo, ninda twakwega yemwe. isaha murakomeye. Twe tumeze neza. Twashaka muturangira umushusho natwe. Umushusho. Muturonke. Aha washitse kuri Cane Kazoza gose. FM araboneka. Jede ngaha kusaga. Ninde? Nitwaye Rita niyo nkuru ndi ngaha kumusaga. Ashaka umushusho mugufi w'inzobe agereranye. Ubona nko mundonke. Umushusho genda gahoro gahoro. Umushusho mugufi. Agereranye. Mugufi agereranye. Yasenga Imana kundi Imana. Asenga Imana kandi ayikunda. W'inzobe. Afise inzobe. Eliza. Zamuritonda mutubwira uwo mushaka namwe muvuge n'ingene mumeze. Ego kuko hari igihe umuntu nawe ataronka ishusho. Aruba ariko agira ide y'uwo muntu avuga ati none wowe ego nivyo je ndabikwije. Bwa uwo muntu nawe ameze gute? Urinde mu bisanzwe. Oui Eliza. Isa. Ni Eliza? Murakomeye. Ego namahoro ni mpore nawe. Ange ni. Ange? Ego. Ange twakwiri he? Ego. Ange twakwiri he? Sa? Utwakuye uri he ga Ange? Ndi mu Gasenyi. Gasenyi? Ange wifuza umutipe? Shaka umushusho. Ameze gute uwo mushusho? Shaka umutipe nyene agereranya atari muremure cyane. Atavyibushe. Asubwira ubure cyane. Nanjye ndi umukobwa mugufi atari cyane. Afite ibiri twose. Afite utubiri twompi. Imyaka afite nka 28. Umutipe umva umushusho ushaka nuko yoba afise nk'imyaka 28. Afite 28 nanjye afite 20. Uriga canke urakora? Sa? Uriga wewe canke urakora? Canke uwo wifuza? Oya, afise ikintu akora. Afise ikintu akora nawe? Nawe urafise ikintu ukora? Ange? Allo. Ange ngira yamaze kugenda. Naco. Gawe yavuze ati nshaka umutipe agereranye. Yego. Atavyibushe. Ase 28 kuduga. Yego. Ange nawe ni mugufi, afite utubiri twompi, umuhungu rero aho ahari akwize imyaka 22. Yego. Kandi uwo mutipe ashaka umutipe akora. Yego. Hapana. Alo. Ninda twakuye atwakuye ari he? Ive kanyenyeri turavanye tinjira tunteranye. Ego. Amakene ya mushu. Diva mu Kinindo. Oui? Ego ni Kinindo nyene. Ego uti ushaka umeze gute? Basi agereranye apana muremure cyane ko nagenda agereranye. Agereranye. Kandi fise utubiri twose nyene nanje. Ego. Umushusho ushaka uw'imyaka ingahe? Ushaka uw'imyaka ingahe? Umushusho ngene yene. Jengene yakore umushusho tori wose tuvyumva kumwe kandi afite imyaka yo kubaka apana kwisamburirako. Ego. Bashageze basi mu bigero ngira ni numva 26 ngene 27 ngira ngo. Ndashobora mbiwe kumuronka byoroshye ndetse ndaba iby'amadini naho ndi mu Gatolika. Ego. Uko bimeze muri kino kiganiro sinzi ko bavyumvirije twebwe turafata abatwakuye bakavuga abo bashushu bakeneye hanyuma abo bashushu hagize uwumva mu bariko baratwumviriza akagira ati uwo mutipe mu bashushu avuze je numva vraiment no kwakura uwo mutipe numva umenga yoba gwanje akaca avuga ati jewe nifuza diva turaheze tukaca tubahuza kuri Kazoza FM nubu hakagira uhamagara ca tubahuza
murakoze rero reka ndendire rero ndakumurongo urumviriza kuko urabona nk'ubu nyene ariko nk'ubu ashobora kuza kwakora nko kuwa gatandatu uza ugasanga nturi kurumviriza n'umushusho hariho no ati jena njumbe radio nzoyigoma iruhande iminsi ariko ndabizi ariko arumviriza radio yego jena shaka ndamubwira urabona nk'ubu hariho nk'uwarahejeje gusaba umutipe kandi nka Ange haje gusaba umutipe ameze nka Dive caractère zose yavuze Dive nazo presque ico kimwe mugabo urumva ntigeze avuga ati jewe numvise Ange ibintu yavuze dushobora guhuza l'essentiel nuko abashushu bacu reka basitubibutse hatanguye aridi yavuze ko ashaka umusto mugufi afite uburebure bugereranye w'inzobe w'umuyisilamu afite imyaka nka 20 cyangwa 23 Nadine nawe avuga ati je nshaka umuhungu mwiza akijijwe kandi yubaha Imana atari mugufi kandi atari muremure afite imyaka 30 kudoka avyibushe afite utubiri twompi afite urukundo kabisa hari na Ernest kumubone yagize ati shaka umukobwa wo mu Islam yugurutse yoshobora kwiyungunganya umwe ashobora kwirukana ubuzima nyene hama hari Eliza avuga ati je nshaka umushushu mugufi agereranye asenga Imana afise inzobe hama na Ange mu Gasenyi akeneye umuhungu agereranye atavyibushe afise nka 28 ans afise nk'imyaka 28 kandi akora Ange nawe ukuntu yavuze ameze ni umukobwa agereranye hama afise utubiri twose voilà ya hello ndi muntu allo ninda twakwega yemwe ndi Evrine mu Kanyosha Evrine mu Kanyosha n'amahoro yego n'amahoro ni mu Kanyosha amaja hega Eve ashanga kwabiri kweli Evrine ushaka umushushu allo ushaka umushushu nashaka ndabasabe umusheri ameze gute ga Eve ameze gute shaka umuhungu muremure agereranye ni ukuvuga mu bunini cyane imyaka guhera ku 35 bandanya ndakumva umuhungu agororotse neza yambara akaberwa umukatolika kuko nanjye ndi umukatolika umukobwa muremure agereranye wewe uri umukobwa muremure utubiri twompi kandi uragereranye mu burebure umuntu agereranye uko nanjye ngereranye jene baze ko byose bikwiye aha mu myaka yawe wowe wavuze ko ushaka uw'imyaka 30 na 35 25 Evrine urakoze cyane umva nka Evrine avuga ati muri aba bahungu bamaze guhamagara ntawe numvisemwo nkeneye katwakira ubundi allo oui allo ndakumva ninda twakuye Aline mu Ngagara Aline n'amahoro yego mu kiganiro umushushu wifuza umushushu nawe yego ameze gute ga Aline atari muremure rwose agereranye atari muremure rwose kandi w'isuku atari umunyeshuri akora umva atari muremure kandi w'isuku w'inzobe yego kama nanjye ndageranye mbebyibushene bisanzwe inzobe nyene nawe ushaka umuhungu w'inzobe uri mu w'12 allo
alo yamaze kugenda Aline mu Ngagara mugabo byinshi yaza yamaze kubivuga sabera aja azaradufatira ayo manimero kubera ko hakagira abantu baza babasaba reka twakire ubundi alo alo ego namahoro ni impore muri bande mutwakuye Tarasisi mu Gasenyi n'amahoro n'amahoro mu Gasenyi Gatarasi nta taraseti muvukana nta taraseti muvukana ahubwo naje siniko nakumva neza mugabo ushaka umushushu uramaze kumviriza abakobwa bahamagaye wumvirije abakobwa bahamagaye muri kino kiganiro nabumvise nta n'umwe woshimamwo nta n'umwe nta n'umwe ndibaza ngira ivugire gwawe nta ngora ivugire gwawe aho bari barakumva acaza yivuge umukobwa kireranye wakayobe nyene gakagize nyinshi cyane mugufiya afite nk'imyaka 20 mugufiya afise imyaka ingahe nka 23 bo nanje nkaba mfite imyaka 22 abantu bose bagereranye ugereranye mu burebure yego urakoze cyane Tarasi sawa hano nk'uwavuze ati umukobwa agereranye afise akayobe mugufi afise 23 ans muri abo bakobwa nta n'umwe yigeze yumva arimo barimwe nuko atazubarumiza murumviriza nk'ubuje hariho mbona benshi bafise nk'izo karaktere bavuze kandi asi yo myaka ahubwo ikintu natahuye neza avuze ngo afise 22 za wewe none ashaka umukobwa amusumba yewe umwe wese uko ashaka aha ngaho urumva turubahiriza uburenganzira bw'umwe wese aho zati Jenisha hari uribuka igihe cahera hano wigeze kudusaba ushobora wahukanye canke ashobora kuba apfakaye kandi bwari uburenganzira bwiwe avuga ati je ati kwera ndishaka unyenyera abo yarabibayemwo abizi apana kuvyiga ngese oya bamwe babizi by'urugo bazi kubaka katwakira ubundi someone else allo ninda twakuye Samuel ku Mutangano Samwe n'amahoro ndashima yego kweli umushushu uhisemwo n'uyo mu wumvise ya uyitwa Anje mu Gasenyi Anje mu Gasenyi yavuze ko ashaka umutipe agereranye atavyibushe afise nk'imyaka 28 kandi akora urabikwije yego urashobora kudufasha urashobora kuronka Anje tubahuza Rajatunga Samuel niho ndi Samuel ari ku murongo arindiriye Ange ndeka tumukuronderere ka Rajatunga turondere Samuel uri wadutelefone kuri WhatsApp yego kuri WhatsApp ni sawa ashobora kuguma ku murongo
Samuel ugume ku murongo. Wewe turagushimira. None uko wiyumva gute mu mutima wiyumva gute gasa? Wiyumva gute? Samuel. Allo. Samuel nk'umutima utanga usanga uri kuradi hagize. Allo. Samuel. Yoba yagiye no. Allo. Oui Samuel. Twako turakubaza waduta. Yego sta. Twako turakubaza. Ati nk'umutima usanga uri kuradi hagize. Wiyumva gute? Jewe numva nezerewe cyane kweri. Uri kurategura imitomo nza kumukubita. Ati nk'ubu anje akanyegukira. Sana. Anje nyaruka ntibamukwiye. Anje uri kuratwumviriza ndabizi Anje. Itabiyo telefone yanje. Anje yavyutse asenze. Anje. Ni sawa? Ni sawa. Akamwemwe ni kose. Umve Anje. Yego. Wiyumva gute? Ndaryohewe rwose. Nivyo twari dushaka. Anje, reka rero tubaha akanya mufise umunota umwe. Yego. Wo kuganira ni n'uwo Samuel wo kumutanga yavuze ati jewe niwe numvise ibya yasavye byose ndabikwije. Yego. Nahanye ho kuganira Samuel uramwumva? Bamwumva kweri. Ni muganire rero. Akanya ni gwanya. Umunota umwe. Okay, anje ni sawa. Ni sawa sawa. Anje ni fresh kweri. Ndavyumva kabisa. Cyagenda ryohewe cyane. Allo? Oui. Ati numva nezerewe cyane. Yego prema no ko runo munsi kuba nanjye ngiye kunezerwa nk'uko abandi banezerwa. Ni byiza pe. Nanjye ndabyishimiye. Okay. Aho ni sawa. None nimero yawe none ndayironka gute? Okay, nimero rindira barayiduha na kimwe mu mwanya amatu yageze. Sawa. Samuel. Mwese ibisigaye tuza kubivugana inbox. Yego. Samuel na Ange. None ganje nk'ubu wamubajije eriko urashobora gusanga hari utuntu atagutomokeye uti ibikwera urabikwije bimwe wari wifuje nawe Samuel uti ibikwera urabikwije omubasi kugira ngo muronke ivya mbere muvuge muti ntimuhabe musanga muri ko mutumwanya. Oya ije twataka kuyivugana mu gimnase nimero yiyo kandi urakoze cyane. Yego nawe. Ubu nyene reka Raja aca atanga nimero hanyuma umwe wese azobe afise nimero z'uyundi kugira ngo mubandanye muganira. Allo? Hanyuma tuba dukeneye kumenya uko byifashe ingene byabandanje kuko hari abantu bahurira muri kino kiganiro hanyuma bagaca bapotera ntidusire kumenya ivyawe. Yego. Hari uwundi ari ku murongo? Allo? Allo? Oui. Allo? Ndatanze mwiri. Mwiriwe neza. Allo? Allo? Oui, namahoro? Ego na ninde tuvugana? Allo? Oui, twe turakumva. Ego nuko mvuga ati namahoro. Ego, ati ninde tuvugana? Ugira neza Jean Claude abako. Jean Claude. Utwakuri hega Jean Claude. Mu gihugu ca Zambia. Jean Claude mu gihugu ca Zambia. Ego. Jean Claude ushaka umushushu canke hariho uwo wumvise uravuga uti
uyu ntiyonjana ubona ukuvuga tewe ndakunze kubakurikirana cyane ibiganiro by'insamirizi yego hama ku kiganiro umutushu ndakunze kandi ndakunze yego rero ubwo bimuko oye tiwe nta mushusho uronde w'amatayi oya uramufise ikintu umwana no basabira kuramba ego ba telefone pour comedy gusa aba telefone uvuga uti ntiba telefone comme comedy ba telefone nyene ari ibintu vy'ukuri ba telefone ne umari serious ego wavyumvise akarorero ka mbere k'abanyene bavuye Samuel na Ange wabonye ko bihejeje gutama bisigura ngo n'abandi ego numvise yuko mwabahaye nomero kugira baronderane inbox ego Samuel no Jean-Claude urakoze cyane Jean-Claude ugira ibihe byiza ngaho muri Zambia nanje kabisa ndanezerewe cyane ko ego abarundi baba ngaho muri Zambia tubifuriza kugira ibihe byiza kandi gose turabakunda cyane Allo ninda twakuye Filibert mu gasekebuye nande jakuye umushusho ameze gute ga Filibert umushusho w'inzobe w'inzobe agereranye afise inkinyi agereranye atari muremure nyene amananje allo ndakumva Fili ati nanje agereranye ugereranye mu burebure ndabura nyene ana cyane mu bunini nyene allo nta bindi bari kurongerako oya nakondo ndamushije gukenye Filibert urakora w'inzobe agereranye atari muremure afise inkinyi ibisigaye by'imyaka ntaco bikubwiye ivyuko akora canke adakora wofse 23 sawa urakoze nawe ufise imyaka ingahe wowe ufise ingahe sawa urakoze Filibert mu gasekebuye tumushimire cyane kandi Jean-Claude yavuze ati je nafise umushushu hari abantu banka gutrisha hari abatrisha tukwifurize asha kugirira ibihe vyiza n'umushushu yari gushora gutrisha akavuga ati nane shaka umushushu ego ati allo ego shaka wonye numvise 7 wita Catholique Mari Samuel mbari hehe ni Evrine we witwa Evrine yego Evrine uri mu Kanyosho yego uvuze ushaka uwahe shaka wo Samuel yavuze ko 7 witi umukatolika Samuel yafashwe Samuel ntiyatubwiye uko ameze Samuel niwe ajeje gutelefonana na Ange wowe ushaka umukatolika wigeze tubwira ko ari umukatolika kuko Eveline yatubwiye yuko nivyo akeneye umukatolika ego mugabo ntawo Samuel ya telefone yatubwira ko akeneye Ange
wewe yaje avuga ko akeneye Ange Ego. uwaje apre Ange hari ubundi yitwa Tarsise mbwa nawe nta vy'umukatolika yigeze avuga ntiyatweka ari umukatolike canke atari umukatolike. hama Ange niwe afise 28 ans par contre no Ange niwe yavuze ko ashaka umutipe wa 28 ans ego Evrine ngira ngo yeza arakurikirana neza mwiriwe canke abariko baratwumviriza nimba hariho umuntu umutipe yari yatelefonya 78 w'umukatolike umushusha ariko arakurondera umva ko Evrine ariko ararondeza Evrine mu Kanyosha yavuze ko ashaka umutipe muremure agororotse yambara akabegwa w'imyaka 33-35 w'umukatolika allo ni Ernest yagarutse Ernest abana nabuze nifuza umukobwa mu mizirima ego yugurutse yoshobora kwiyungunganya ego afise imico myiza hama nanje ndafise akazi nkora rero nkaba nifuza ko nawe yoshobora kuba yogira icyo amariye mu buzima hama jewe mfite imyaka 24 amuno banifuza nubwo yoba ari nk'uwa 20 canke 22 ntangorana kugeza muri 21 nawe umeze gute Ernest eko nyene umukobwa mwiza gusa nubwo yoba nyene agereranye afise nubwo yoba yirabura gusa agereranye naco vyoba bitwaye gusa nyene ari mu mizirima nyene biboneka neza nawe ntiwatubwiye ukuntu umeze ariko kandi nanje nkaba ndi mu mizirima ego muba mufashije none Ernest wowe uri muremure ufise inzobe ndi mugufi gusa ntabwo ndi mugufi rwose nyine ndagereranye kandi ndi mugufi rwose mugabo ndi mugufi urumva aragereranye Aridi yasavye umukobwa mugufi umumizirima mugabo agereranye w'inzobe w'umumizirmane afite imyaka iri hagati ya 20 na 23 Nadine ashaka umuhungu mwiza akijijwe kandi yubaha Imana atari mugufi kandi atari muremure avyibushe afise utubiri twompi w'imyaka 30 kuduga afise urukundo yego twakira uwundi allo uwo ntibikunze wi mwiriwe neza allo wi ni Christophe Mugihosha inde Christophe najewe nkaba nifuza umushusho ndi umuhungu w'imyaka 22 ndikoze neza cyane ndabyibushe akoze cyane kandi sinambye metero na 70 nkaba nshaka rero umujishu n'imiburiburi yoba ari mu myaka kuva mu myaka 20 ameze ariko atabyibushe rwose w'inzobe canke yirabura uwo ari we wese niyo tuba tubiri twose cyangwa w'inzobe imyaka yayivuze Christophe wavuze kuri kumutanga mu gihosha sawa urakoze cyane ati yaba ari afise inzobe canke utubiri twompi ntangorane nta kibazo nariko ndavuga rero hariho Eliza n'umuhungu yavuze ko ashaka umukobwa mugufi agereranye
asenga imana afise inzobe Ange yamaze kwitwa Eliza n'umukobwa n'umukobwa wo kumusaga yavuze ko ashaka umutipe agereranye asenga imana afise inzobe Ange yagiye Diva mu Kinindo ashaka umukobwa agereranye apana muremure ngo bavyumva kumwe afise imyaka nka 26 canke 27 Evrine mu Kanyosha aracashaka umuhungu muremure agororotse kandi yambara neza imyaka 30 canke 35 umukatolika kuko Evrine nawe n'umukatolika kandi afise tubiri twompi aragereranye kandi afise 25 ans Aline mu Ngagara ashaka umuhungu atari muremure kandi w'isuku akora kandi afise inzobe Aline aravyibushe mugabo bisanzwe yiga muri seconde ari inzobe kandi ari inzobe mu burebure n'agereranye Ariel Allo Oui Ninda twakuye Allo Turakumva ninda twakuye Ni Nadine Hamademo Ni Nadine agarutse Ego Allo Nadine mu Gasekebuye ashaka umuntu yapfakaye ego ndishaka umuntu yapfakaye kandi sishaka umuntu yigeze kuba afise umugore kandi mwantawe nababwiye guhera kuri 28 gushika kuri 30 sishaka umuntu yapfakaye ariko nawe ntiwatubwiye kandi atigeze agira umugore nakuvuga atigeze agira umugore sawa musore nyene ari romantique umusore romantique ari romantique nawe ntiwatubwiye umeze gute wowe nawe umeze gute nawe mfise tubiri twose sindi muremure kandi ndagereranije yego nkabise imishatsi natirere ugashaka ndasuka nkaba nkijije ego nkaba bise 25 ans nawe uri romantique kandi uri romantique nje tumushaka bari romantique nawe kandi uri romantique yewe gaye asha kandi kabisa nyene urumva ibintu by'urukundo avyumva pe kandi afise imigambi udafise imigambi jewe nimuze mu mpuze nawe siri couple ndabasaba kandi Nadine aro kuntesha umwanya sihondi Nadine karava ngo ari romantique Nadine ndraga twumva ndraga twumve kuri romantique umwanya sihondi shaka nyene umva afise umugambi wo kubaka apana kiruka mu tuntu twiruka nyene tukiguruka atekereza atajana nibije tugushimi Nadine usimyaka ingahe 25 25 okay Nadine ngo asha Tende romantique ari yemera babahungu bafite na mu rukundo bakira bamwe usanga bafite ibikomere umva Allo Rodrigue Mwirohero Rodrigue Mwirohero n'amahoro mu bakobwa bamaze kwakura nta numwe washimyemwo Aline Evrine uri muremure wewe uragororotse kandi wambara neza kandi uri umukatoliki yavuze gute yavuze ashaka umuhungu muremure yambara neza umukatolike asutubiri twombi niwe uri umukatolika aho urumva birapfuye ne mugabo nico kimwe abakatolike n'abanglikani bagomba umviriza ivyo bintu byo gusanisha none uwo kwemera guhindura idini umviriza ivyo bintu byo gusanisha wowe yavuze ko ashaka muremure agororotse yambara neza w'imyaka 30 na 35 kandi w'umukatolika ntumusanishirize na anglikani mugabo ivyo bindi vyose urabikwije Okay, none wowe kwemera guhindura idini ukaja muri katoliki nkamwe mu vyumvikaye byose vyova mu mwumvikana
Okay. umviriza basi tubahuze na Eveline hanyuma muvyivuganire guma ku murongo okay guma ku murongo Rodrigue Hello? ugume ku murongo Okay. ego urukundo naco rutakora yavyemeye byokunda vyokora Allo turarindiriye Rodrigue allo wiyumva gute none ugomba tangure kudiraga reka tumugoye ariko murongo allo Eveline ni sawa yego n'amahoro wari kurumviriza Rodrigue yego wumvise gute ni sawa nimwiganirire yego mubwire rero muhe ico kiyambi halo ndashima halo yego n'amahoro nigenda hanyuma yego icyo kose byose nabyumvise ariko idini icyo tahurije byose biva mu kiyago wi bose byokunda yuko byose tubona niba turose nimero turabiyaga okay kaziruganize ha sawa Rodrigue na Eveline muriko murumvikana neza kuko umenga Rodrigue hari ukuntu umenga yarahagaze ahantu okay nimero yanjye tuvuga okay tubifurize kugira ikiyago cyiza tubifurije amahirwe tubifurije amahirwe ego biciyemo muzogaruke mutubwire ukuntu bimeze cyane gose ego ikiganiro umushushu azi ko dushobora gusanga dusigaranye umwanya ndaje dusigaranye umwanya ngana gute 2 minutes katwakira uwa nyuma allo ni sawa meze neza ego ninda twakuye okay chendi Desire nga mu Kanyosha Desire mu Kanyosha mfite imyaka 21 okay wona dine je kwe na mumvise yitonda special aranyumvisha je ndi muremure sinzibushe cyane ariko ndagereranye urakijijwe oyaga urakijijwe ego urubaha Imana sana uri seriye rwose cyane uri romantique uri romantique ego okay reka nutwagwa n'ibije gashaka we yavuze ati adatwagwa n'ibije ari asha umuntu yamaze gufata decision yo kuja mu rukundo adavyo gufyinisha urukundo adahugumba Desire yanamaze no kugenda Desire ku munsi wa gatandatu uza uzocurondera amayinite akwiye yego vraiment uje urondera Nadine urondera amayinite akwiye hama mvuga uti je ndondera Nadine wavyumvise ukuntu yaje nawe ati uwo yanyemeje Nadine yanyumvishije abaje turakijijwe ngo cane gose yanyumvishije Allo? Allo. Ni gute ni sawa ninda twakuye turameze neza ninda twakuye ndi Eric ino nkaba mu Nyakabiga uba mu Nyakabiga kwari uvuze ngo Eric ino wumvise ko aciye
yavuze ngo ndi Eric ino none hera adufuye kumubaza kuko waravuze ngo ino hari muri kazoza yefe none alo ninde twakuye ni Desire agarutse yayo ninde nyamara Patrick igeza kura karadiyo kari ruhande yawe ego Patrick Patrick iyo radiyo gabanya iyo radiyo muri kumwe oui Patrick ego washimwe mu Cibitoke ca Rugombo ego ntawo washimye muri aba bakobwa bose bavuze wowe ushaka umeze gute akabiri kome byibushe abyibushe cyane hagati na hagati abyibushe cyane atabyibushe cyane atabyibushe cyane ari hagati na hagati afite igisoso atari kinini mananje hagati na hagati ndi muremure cyane nkaba nirabura gusaki cyane ndi hagati na hagati na jewe ndabyibushe ndasi cyane wumva ubyibushe buke naho nyine imyaka nta ngorane bigutwaye wowe imyaka yo bafise yose nta kibazo 20 kuko nawe ufise ingahe 21 tene umva umukobwa muremure w'utubiri twompi avyibushe mu gatari cyane afise inyuma atari hanini inyuma mu gatari hanini afise imyaka 20 hari kindi urirabura buke kandi uravyibushe buke ufise imyaka 21 hagize umwigeme azohamagara akavuga ati je nshaka Patrick catumuguhereza urakoze cyane ndaje nibaza ko umwanya wagenewe kino kiganiro waheze reka dushimire mwese mwatwakuye mwari benshi cyane mwatwakuye kandi twifuriza amahirwe kandi Ange na Samuel hamwe na Eveline na Rodrigue abo tubifurize amahirwe na Desire tumusaba zo telefone yego atuje mu ndwiza umunsi wa gatandatu w'indwiza afate amayinite akwiye nuko rero Eline Bell nibigira nitwe nari kumwe na Yasavye nitwe twariko turabashikiriza kino kiganiro hari Raja Tungayira mu mashiga ndetse na mugabo hari yakarara k'amasanamu nawe nyene yabigenda neza bose bakoze bafadikanije twese hamwe rero tubifurije kugira ijoro ryiza dusubire ku munsi wa gatandatu kuva igihe cy'isaha zine z'ijoro mu kiganiro umushushu au revoir ijwi ry'ukugwiza umwimbu kazoza FM